Bavyeyi abafanzi ba equipe yacu y'u Burundi yejeje gutsindira igikombe kigira gatatu dutsindiye chama community hano muri no ntara yacu. Kodine ni sawa? Ni sawa ndashima Uwiteka. Wiyumva gute rero? Yo nukuri ndumva umunezero. Last year ndararize kubera umubabaro. N'umuzi ndarize kubera umunezero. Kubera biryoshe cyane gose. Igikombe turagitwaye mugabo ariko Vianney yarose red card mu minota ya mbere. Warawe mubwiye iki ko watubwiye cyo muzomubwira akajambo keza? Vianney namubwiye akajambo keza. Ariko ujya murefa umurefa nayo yadukiniye akaja yamuhaye yero ntiyaravye amakosa y'ubwa mbere yabaye cyangwa amuhaye yero atamuhana red ntiyaravye amakosa y'ubwa mbere yabaye umurefa yadukoreye akaja nukuri niko nandabivuze kuva nijoti igikombe ni ciwacu kwetu twagitsindiye turagitwaye hayoje imyaka hafi 9 tutagitwara ariko turagitwaye no munsi twatsindirwa ku mafayino ntitwagitwara twatsindirwa ku mafayino ariko no munsi turagitwaye ngo uravye urukino wabonye icyateye akanyariga abo abakinyi kugira bigumye n'umuntu yahawe red card wabonye ari giki uraba oya abakinyi bakinye neza kuko ari twabahaye ingufu turabwira ati naho muri bake ntimubatinye umupira ni wo mu maguru mukabaha wo hejuru ntimutoka kubera barebare koresha umupira wo mu maguru wakini chini kujya kubita mwibi ati byani yaje kumazi kubita mwibi nukuri masenga shwa kubiza ati iki yebana twaza tubona ngico kirinjiye ariko hari igihe mwari mwahoze mwese nyeri sukari yazamuka oya hajya ndababaye gatombanye muhungu waje muteye mu kibuga ndavuga ati basi ariko twadufise kwizera narifise kwizera ko igikombe ari ciwacu sawa komeze muserebure bari turemye uyu munsi cyane turi kumwe kandi na Assina wiyumva gute Assina ko dutsinda igikombe akanyamuneza ni kose murabona ko uyu mwambaro utaruvyoroshe yego uyu mwambaro nawambara nawo uguze uyu munsi nibyanga byakunda igitsiro turagitwara nukuvuga muco ngaba ngo ni tu prophesize nari na prophesizing yuko igikombe tuzokironka none urumva rero turakirose ku bantu benshi badukurikirana batari hano bari za Amerika za Canada za batazi iki gikombe gisobanuye iki kuri community yacu igikombe bacita African Cup of Nations ni igikombe ni ntuzanurukiro ngaruka mwaka ruba ku mwaka ruhuza amakominote yose y'abanyafrika baba muri South Australia ubwo rero abarundi tuzwi yuko turi abarundi tukohodari turakomeye cyane nukuvuga twamatwakinye igihe cyose hari igihe tuvira mu mafinale igihe cyose ariko uyu munsi twari twavuze nk'uko uyu muvyeyi yavuze amasengesho nk'abavyeyi twari turata abana bacu bashaka kugenda kwirukira ubusa ubwo rero umunezero ni wose kwe harimo n'abana benshi tubonye hari n'abandi bashiye mu no mugwi wacu w'abarundi bagenda gukina rwego mpuzamahanga ba Elvis Kamsoba ba Pacifique niyo ngabire abitwa ba Nestor Irankunda bari mu Budagi muri Bayern Munich twabonye na Murani 3 ariko aragenda na nyene muri Adelaide United n'abandi bariko batwagwa n'ama equipe akomeye cyane muri kino gihugu ariko abavyeyi baba mama ntimukunda kurekura abana ngo bagende gukina umupira babwira akajambo kamwe abavyeyi badakunda kurekura abana ngo bagende gukina umupira abavyeyi turabinginze murazi igihugu tubayemwo amabize turazi ko hari ariko benshi badatwara abana suko tuba turi busy cyane nukutabitahura ariko twumve yuko uyu mupira si ukuza gusa ngo nugukina baba baje ku develop ama skills baba baje buraba n'indero idasanzwe banakura mupira iki naco ni suforme ya encadrement iba iyo abana baje ku mupira turazi yuko abana hano iyo utabokifye barokipwa na social media cyangwa bakokipwa n'ibindi bintu ibiyobyabwenge n'ibindi byose ariko iyo umwana aje ku mupira icambira ku mupira barigisha indero barigisha kubaha barigisha gukurikiza amategeko urumva igendero dutanga mu mihiri wacu n'abakoci baratunganira nukuvuga umupira na office uruhara rukomeye cyane mu kurera abana bacu na cyane muri bino bihugu aho tuzi yuko hari ingorane nyinshi cyane mu gwaruka urakoze cyane Assina twizere ko abavyeyi bose bagiye kurekura abana binjire mu maklabe bakine batera umupira kandi bigende neza ubuze nayo gutanga kujya mwaka yagurane ni investment uri kuragira kandi ubuziganije mu mwana wawe ubuziganije mu mwana nta ruhombo naho bose batazoshobora kuzoba ngo batazogenda muri ayo makaraba akomakomeye ariko bagumana indero runtu bakure bafise intuze batari muri
izo ngeso mbi ziyahura mutwe n'ibindi. Yego cyane. Turagushimiye cyane urakoze. Asante sana. Thank you so much. Abarundi batsindiye igikombe bose baranezerewe. Uno munsi bose bakeneye kuvugira ku kamera yanje. Igihe twatsindwa narongera bamvugisha nkababura. Tweko turarira. Wiyumva gute ko batsindiye igikombe abarundi? Umunezero ndumva. How do you feel? Very, very excited. Very proud of my brothers. My sons are in there, my nephews, all of them. I'm so proud of them. They did a wonderful job. Hopefully next year too, we're going to take it. Okay. Dukinye final zine. Iyi yari final ya kane izatu twarazitsinzwe. Wari ufise ikize ko ruza gutsindira uno munsi? Sha. Byose ndabisize ku Mana kuko nabifise ubwoba. Isukari yaza. Ariko yakagwa kuzamuka. Hajya bakigomboreye. Ikirazamuka neza. Ngeza ati Mana yanje. Nigihe umuhungu wanje bamuhereye red card. Atacho bamuhoye. Ije ntabwo ahubwo yari kuba sha ujya mukinyi batamubabaje ariko kumva ko yabikoze badafise umupira bateza kumuhana cyane cyo kwe n'ujya wundi yahanwe agahabwa red card ujya mu Sudan w'umudefender nawe yakutsana ariko umurefa uno munsi yagize ibintu bita makanaki kuko yabarenganije abahungu bacu n'abasaza bacu kuko uravye yariko ararefira ngaha mu kibuga oya nawo twomugira kamanda kwanda tukamubaza vyo yariko aragira hajya ko vyabonekana nko kumenga ariko arapendereya. Iki gikombe turonse ku Barundi gisobanura iki? Sha iki gikombe sinzi ukuntu ndobivuga none umunezero wenyewe niwo uvyerekana. So urakoze cyane namwe. Abarundi dutsindiye igikombe umwe mu bantu bakomeye bariko bakoma induru cyane hariya inyuma y'ikibuga n'uyu KFC Kwizera inyuma yo kuririmba inyuma yo gukora ibindi bikorwa byose n'umupira arawukunda n'umufanzi number 1 wa equipe y'u Burundi. Kwizera dutsindiye igikombe wiyumva gute? Nimva meze neza cyane guys, umunezero numva afise. Burundi, congratulations, mwadukuye yemen. Nico gikombe ca mbere ubonye uva washika hano canke ni ca mbere? Nije ca mbere umenga mbonye shise. Ni ca mbere ubonye uva washika hano. Kabisa. Twaguma dutsindwa byanga. Tuba gatatu wa kabiri ba gatatu. Ari uno muzi nahishikiye man. Reka induru ijwi ryanagiye. Ako no mu mwaka uheze niho wari uri. Umurundi kazi yuzuye. No mu mwaka uheze niho wari uri. Mbugazi niho nari natasha ndiko ndarira. Ashaje ndiko ndarira. Utashi ko ndarira. Ne nararize ko. Uno munsi warize ko. Narize muri meza nagize back ntimwambonye. Back flip nazigize. Ariko twaronse red card abashabiki wese. Nangorane je nagumye ngira red flag yagume izunguruka. Burundi sinarese kuyamamaza. Nubara ko twatsinze. Turagisindiye. Turagitanye. Tudoronka ibindi wibaza. Neza. Turaje turagarutse kandi. Umwakuza. Duhurire ngaha. Ninde mukinyi yakuryoheye cyane gusumba abandi mu kibuga? Abakinyi bose barandyohera bose nyimba Mirani nyimba bande. Ugerana Viane arandyohera cyane bamukuyemo nababaye cyane. Ariko bose barandyohera cyane. Wakoze cyane kwizi. Ukomeze supporting equipe yacu y'u Burundi. So, this is Leila and Happiness. Me, I just want to thank God so much that we won, and I've been crying last year when we lost. And me and Hummus have been praying so much, and we're so happy that we won. So I just want to thank God and all the players for what they've done. But we won the cup. How do you feel? I feel very happy. I thank God, and He made us. He had reasons for us to lose, and I feel like this year. All those times in repented lodges. Amen. Your brother Viane was sent off. How did you feel? I felt crushed. I feel like he could have done better. Played like 5-10 minutes, not even. And he was sent off, and everyone was ashamed. Yeah, everyone was ashamed. He owes it all to his boys. Like he played like 10 minutes. Yeah. Okay. Thank you so much. Welcome.